mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo w'Imana Igenekerezo rya 21/0 umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe yuko azogwa imvura mu ntara ya Rumonge Igitega mu Ruyigi hamwe no mu ntara ya Cankuzo. Imvura yumvikanamwe imituragaro ikazogwa mu ntara ya Bururi Imakamba hamwe no mu ntara ya Rutana. Izindi ntara zisigaye zikazorangwamwo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Bururi hamwe n'Imwaro aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 14. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike mu ntara ya Cibitoke, Bubanza, Mukayanza, Ingozi, Karuzi, Imuhinga hamwe no mu ntara ya Kirundo. Hasigaye hakazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 31. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:07 rirenge igihe cy'isaha 12:20 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira. Pamela Mugisha yabashikirije naho